aho rero umugabo yiyita umucunguzi wo muri Ghana ari mu minwe y'igipolisi azira gutera ubwoba abantu inyuma yaho avuze ko Imana igiye kurimbura isi nkuko ikinyamakuru Adam FM kibishikiriza nuko kandi ayo makuru twari twayabacishije ko hano muri Main Switch tubabwira ivyo umugabo yiyita umucunguzi avuga ati vuba umuhero urashika. Ya Adam FM ikinyamakuru cariya caranditse no nkuru uwo mugabo muramubona uyo mugabo ari nyuma yo kuvuga yuko yabwiwe n'Imana ko isi izorimbuka igenekezo ya 2025 ku kwezi kwa 12 yarakoze ubwato nka umwe bwa Noah muramubona ajya ku masanamu ni bari banamutaziye Noah mbo bace yamwita Noah mbwa yitwa nuvuga ngo yitwa Ebonoa Ebonoa uyu mugabo ari ikintu cyatumye leta inamufata muramubona ko hari kumwe koko n'inzego z'umutekano nuko abantu batari bakibara batanguye guhunga baragurisha ibintu burya nuvuga ngo kugira ikintu nk'iki kigatera umudugarara mu gihugu ngo no mu influencer leta nayitezwa kugira ikikoze ko bwa mbere yarabivuze irabireka kuko tunamaze kubona umuntu yigeze kubivuga nta muntu yamavuga ngo ngaha ngo hari genekereza abantu badapfa ngo igenekezo ya 20 yari yavuze igenekerezo ni pasteur inde King Dodo ninde yari witwa Modeste ni mito Modeste urazi ko arabatari bake bavuga ati bimeze kunuko ivyo leta ya Ghana yari yavyihojeje ko yari yavuze wazo ko twabivuze natwe mugabo rero yabonye bivugiye gufata yindi yinubwe ngindi sura abene gihugu hanabonye batanguye guhunga ibintu bagurishije bafata ibintu ibaze nko kubwira ati ejo bimeze uko akaparsele kayikora kuri yari nka ari 20 nuwo guha miliyoni wo gatanga kora ko ngaha ubutunzi buca butangura kororeka umwanya n'umwanya nzokaburiramwo mbure nivyo nari mvise so rero uyu mugabo nawe akaba yaravuze ko umwuzure uzoba kandi uzorimbura isi apana muri Afrika canke apana muri Ghana gusa bamwe bariko barahunga nabo bariko barahungira he abariko barahunga ne ntabwo tubona oya rega gakora ubwato bariko barahunga begereza kandi basha bari hana amafaranga hajyangira sinzi ko babonye ubwato ubwato nibwo abantu bohongiyemo kubera ko bamwise Noah kurazi ko kuri Noah abantu bahungiye mu bwato urazi kandi ngabujya bwato muri make yaciye arihisha yace bumva ategerezwa icyatumye rero leta ifatiye ngingo nuko icambere habayeho umutekano muke mu gihugu abantu bashaka guhunga ikigira kabiri nubwo buryo bwo kurihisha amafaranga ku bantu ngo babinjire mu bwato kanaka uri kuriyumvira urumva ko n'ikintu ntabwo tuba tubizi natwe kuko iryo genekerezo ntiriragera mugabo uri kurumviriza urumva ko ari ikintu gisanzwe kiri no muri business none mu nkuru yansone kinyamakuru Adon FM je ndibaza leta iza kumwagiriza iki kugumura abantu ariko nk'ubu cyoba oya ivyo nano mwababizi mugabo buri kintu cyose nuko ico nimba ukunda gusoma Bibiliya azoza nk'igisuma ikindi naco no kuvuga ngo mbere yo kuza zibiri banga abantu bayo kandi mu kuza kwiwe ntibisigura ngo umuntu wese ngo azobimenya ngo bice kuri social media ngo muri Main Switch tuze dutangaze ngo nijyari oya ibintu bizoba giturumbuka nkuko bakunda ko babivuga abantu benshi bari batanga kumukurikira kuko bayamwizera ko ibyo yavuze ari byo kuko yavuze ko yanabirose yongerwa ko yabibwiwe n'Imana yanavyeretswe ko bigiye kubona babona uburyo ariko aritunganya abantu birabatera ubwoba gose so bigenda gute kugira ngo abantu bizere ibintu nk'ibi impamvu abantu bizera ibintu nk'ivyo nuko akenshi wanashima ku mugabane wa Afrika ndetse n'Iburaya barabigira iyo umuntu amaze kubwirwa ikintu agahabwa novuga ngo ivyanditswe kanaka bibimusigurira araheza agashaka kuvyemera uno munsi jewe nimbanje nkabanzi ko mfise ijambo nshobora kuvuga rishobora kugera kure ninaza ku influence abantu nkagira ikintu ndababwira nkabaha n'ama preuve canke novuga ngo ivyemeza baraheza bizera ivyo bintu mugabo biragoye cyane kugira ngo bemere ikintu atacemeza gihari rero kumva yarubatse ubwato nawe nyene barashobora kwiyumvira bati gute umuntu ashobora kwiyumvira kuba ku bwato bungana nk'uko atakintu yabwiwe kuko se umusazi arakomeye ugasanga rero bivuye ngaha abantu bavuga bati ha nawe ni ikintu umuntu arinze yumvira kimeze uko akindi naco gica gikurikira gica kiva novuga ngo kugakuko wa mbere wabonye aragiye abantu baca batangura kurabanirako nakawe ntagiye jeho kuki ugaca usanga mu ico gihe baciye bafata ingingo yo gukurikira uwo muntu bitavuze ngo ni naka yabe influenceje mugabo bivanye nuko babona situation yifashe byara abantu bamwe mu nkunda abakozi b'Imana impamvu mvuze ko ndabakunda basi barantwenza hari umukozi w'Imana muri Zambia yavuze ko agomba gukora nk'ivyo Yesu yakoze yaragiye mu isano ngo bamuhame kandi kazoza kunyuma y'imisi 3 yapfiriyeko Kenya muravyibuka wowe
Kenya ho byanavuzwe cyane nibuka ko vyibuka Kenya yari yavuze nawe nyene yaravuze igenekerezo ry'intuze y'umunsi umuhero y'umuhero urazi ko basaza ahantu barugaraniwe inzara iki arababwira kwisonze shiki niki bamone rero abantu abene gihugu nabo ni baba baraba nabonye ivyo none ndakubaza aba ebene gihugu kintu mukwiye burya nimbuzi gusoma apa byo mibiri na apa byo gusigura bakakubwira gusoma bibiri kuko nawe pastor burya nta bindi bintu birenze aza kubwira bitari muri bibiri kuko batoyisoma nimba avuze akazuzanga isoma gutuma nazabwira ngo azozitarikiye byanditse he we wizeye iki kuko aha ni abantu benshi ukwemera kwa burya no ngaho Imana nawe nyene irakavuga ati aho iyo tuza banje iyo tuza kuba tuza amagenekerezo ha abatari bake bose bo kwiteguye oya je ku ruhande rwanje ndafise ivyo nokora nawe urafise ivyo wokora na nakarafise ivyo ariko mu nyene mu minota 13 isigaye uvuga ati burya rero men switch amakuru uhereza ko yobara amakuru ameze gute oya icambere coco nuko noca mbwira baba ariko baradukurikirana nabo kwiyeza bakitunganya kuko umwanya n'umwanya wobona nyene bica vyiyubika yego reka tuve ngaho muri Ghana tubandanirize mu gisata c'imyidagaduro no muririmbyi Kiss Daniel wo muri Nigeria yaguze inzu mwizinga rya Zanzibar impamvu tubabwira no makuru y'abaririmbyi nuko abaririmbyi nabo baraja mu mugwa aba influencer sivyo cyane rero nuko iyo umuririmbyi byari karashikako tugenda turiko turabashikiriza kugira ngo ejo canke ejo ntituzumve ngo Kiss Daniel byagenze uko mutamenye uko byagenze kuja kugura inzu mwizinga rya Zanzibar bivuze iki ku muririmbyi nka Kiss Daniel Kiss Daniel ingira murabona agenda ku masanamu ku iyo nzu yaguze murabona indani ngene imeze so urayibona none urabona no hanze mu butumwa yanditse ku rubuga rwa Instagram yanditse ati Christmas came ill my gift to myself and my family this is Christmas vacation home in Zanzibar Tanzania ubona ubutumwa bwande bwa Kiss Daniel mu butumwa yanditse nko mu butumwa avuga ko we yihaye navuga ngo agashimwe ka Noel muri makarinezereje sinzi we agashimwe uziha kuri Noel ikindi ngaha nivyo kuri we ndetse n'umuryango wiwe avuga ko ahari ahantu azohoraza no kuruhukira kuko nabonye hari na video yase kuri Sasol koko nahantu azohoraza kuruhukira akugura ino nzu mwizinga ya Zanzibar n'ahantu abantu benshi hano muri East Africa hafatirwa nk'ikibanza kiratiro ciza ahantu benshi rakunda kuja Zanzibar ama clip video menshi niyo mvise ngo video yakorewe Zanzibar hari ukuntu ucawumva umengo nyene harakantu kuburemere ifise ino Zanzibar rero Kiss Daniel nivyo yakoze ikintu ciza kuri we ndetse no butumwa no kubandi kuko urabiragaragara ko uravuga ngo amafaranga ava mu muziki vya bintu twakunda kubona kumenga baririmbye amafaranga nayo inzoga nayo kuja kwinezeraza gusa na investment zikora kuko iyi atayirimwishura kwa meze passage canke asha no kwigira hotel ariko ikindi kwiha ikintu muri wewe kivuye mu biko gukora ni ikintu ciza burya harakantu ndiko nanje iyi Noel ndafoko ni akantu kubwa main switch reka ndagasigura akantu gatoya muri make iyo hageze nk'iminsi mikuru nk'iyirangiza umwaka canke yitangurira umwaka abatari bake barategura ubushimwe baha abantu canke kubashimira harabagenda gushimira Imana ati warakoze kumaza umwaka wose ndi muzima mu gihe abandi bapfuye bagize gute na gute mugabo ikintu ca mbere cyo gihambaye uri bukijambo ryanditse muri Bibiliya rivuga ngo kunda mugenzi wawe nkuko wikunda muri make jewe nza gukora ivyo nikoreye bivuze ngo Kiss Daniel yavuze ati yaboruje ubwanje bifatanye n'ibikorwa nakoze muri uno mwaka byose nkwiyiki ico ni cambere no kuvuga ngo kumanza kimenya wewe icakwiye n'icakwiye kwiha bivuze ngo nimba arinze yigurira inzu ushobora kumva nejo canke igihe yaguriye na wundi muntu canke umuntu wo mu miryango yiwe canke mugabo ibi ndabifatiye kuko aritahura kujya wari kuravuga ati nanje hamwe hogera no vuga nti voilà narakoze ibi birakwiye nka J Silva kwihakano kameze nk'uko kugura ikintu ukagitangaza hari ico bivuze kuko ibyo ndabifatiye kuki abarinzi b'abarundi abenshi ngahi wacu sinzi ko batabifise canke babifise badashaka kubishira ku mugaragaro byo biva kuki tuvuge ntavyo bafise canke n'abafise ndashaka kubishira biva kuki kimwe novuga kiri hano mu Burundi canke ku baririmbye bamwe icambere coco haba harimwo ukutiyemera ikindi ca kabiri nuko baba bavuga bati none jewe ego turabonye Kiss Daniel ndiko ndatanga karorero agaca avuga ati nguze imodoka y'imiliyoni 200 sivyo mugabo abandi iyo bagiye kugura imodoka hari baja muri make bareka kubikora muri kwa kwigereranya n'abandi
bakavuga bati je bakankoze karaciriritse hamwe novuga ngo ndagashira hagaragara bo haba bavuga ati none wewe uri kurishima abandi mu gihe bageze kuri ibi ariko araki wawe kabara mugabo iyo self confidence ntayo baba bafise muri bo kwera icambere cyo dukunze kumva ngo wasani ni Kiola Jamii sivyo abantu bose barabira ko bagira gute mugabo bo baca barabati aka kantu ni gato cyane ni naco gihe uzobona iyo muririmbyi wo mu Burundi arinza ashirika ntagaragara kiba ari ikintu nawe ubona ukavuga ati aha hantu ni ikintu kigaragara kiboneka mugabo guhera kuri bijya bito bito navyo kenshi bagaragaza ariko atezwa kwishira kuri scene kuri level yo mu Burundi nyene kuko gomye kwishira kuri scene ivyo navyo bitahura bake ivyo navyo bitahura bake nibaje kuri level yo ngaha nyene sivyo ico cyo baciza kuruta ivyo bitahura bake mugabo niba bitahura azoba ari sawa cyane reka tubandanirize ku muririmbyi kandi KK yahawe agashimwe ni CK yahawe agashimwe kana Spotify kubera yakwije umuriyaridi wabamaze kumva indirimbo ziwe nkuko Spotify bishikiriza Spotify arasanzwe fashion no mugongo FC Barcelona na stade yabo bari kwizina cyabo abatari bake la fois passée tuko turaba match hari umuntu yabonye Metro Games hajya arambaza ngo Games ngi Barcelona ntiye kuko ijya partnership hari ya Spotify na kijya kibuga cyane navuga ngo na FC Barcelona na stade yabo yitwa Spotify Company rero murabona ku masanamu nivyo Spotify koko baramuhaye agashimwe ko kuba indirimbo ziwe abagera ku muri yari yamaze kumviriza indirimbo zasizekana cyane hari indirimbo yitwa Love Nyantiti niyo ndirimbo iri most streamed cyane maze kumuzwa n'abantu benshi buryo muri yari abantu benshi gose muri yari ni benshi cyane kuko ugiye no kuraba ku baririmbyi bakomakomeye ni bake bashikana bino biharuro ikindi naco nuko haba hariho urubuga rusanzwe rurirwa ko n'abantu benshi mu bijanye n'indirimbo mugabo nko kuvuza imbuga za Spotify za Deezer za iMusic n'izindi bibari imboneka rimwe igihe ushazamiga indirimbo abanyara bangaye bamaze kugira kwisha zamiga irya ndirimbo bari abantu maze kubona gusa afise ko bari bigira kuri 13 mugabo batari bake novuga ngo kuri Shazam kuko nigeze Shazam muri mu mboga ngamenga nitwijukira je munsi menya Shazam nacengera kushazaminga indirimbo ya Mr Champagne cyasanga iramaze umwaka asanga nabantu babiri petete no wa kabiri yarabaye je bonyene mugize ngira nkashazaminga asanga harimo miliyoni urengana so rero hari imbuga duke kwijukira cyane nk'izi mbuga za Spotify nivyo no munsi twabarimviza bamba ngo gusa ngo digital platform ziraja ko mwana ubwabo hari nabo usanga bataja kumviriza indirimbo ari yanyine kandi ari bonyene bategezwa kugirane akuzikoresha so rero kuri CK alubya sikare marinzi batanu hano muri East ngo hano muri Africa bafite indirimbo zimaze gukundwa ngo zimaze kurabwa n'abantu benshi kuko uretse indirimbo Countdown ya Rema ukareka indirimbo ntuzeye Jerusalema ya Master KG burya ino indirimbo ya ntuzeye ya CK Love Nyantiti ni mu ndirimbo zumvirijwe cyane ziri most streamed gose iri mu izo ndirimbo stan mbwa hajya Rema ku ndirimbo yiwe ari kumwe na ntuzeye na Selena Gomez iracari ya mbere so rero ni ikintu ciza hano mu Burundi haje wa mbere afise abantu bamukurikana benshi bababone burya Chris Ndikumana kuri YouTube arafise miliyoni ego urenga hari undi muririmbyi afise miliyoni oya nta wundi uwegereza ari mu 500 na kuri YouTube bamukurikirana Sabi nawe 500 arakwiza byemere iyo 500 hageza sensa kuri YouTube ngenda nabaririmbyi rero batari bakiye baba bafise novuga ngo uheruka ari mu 300 afise 400 sawa urumva ko nuwone asa nuwegereza gatoyi reka turangirize amakuru yacu ku nkuru novuga ngo icamamare canke novuga gute ni John Cena asanzwe amenyerewe cyane mu mikino yo guturana hasi tuvyite gutyo ariko ari za catch n'izindi nkino zitandukanye akunze kubakina aho rero yamenyesheje ko ngo agira aje mu zabukuru John Cena ni umwe mu bantu bafati novuga ngo influence cyane abantu benshi bakunze cyane mu bijanye no mukino wo gutera amakofi rero John Cena hari indirimbo nyinshi zagiye zirasogwa kuri we hari muri nzi afite indirimbo kwa John Cena mu Tanzania menga ba South Africa right so John Cena hari abantu benshi bagiye barambana brand yiwe udupira amashapo yanditse ko John Cena hari benshi bagiye bari yitawe rero yaratangaje ko rero ahagaritse ivyo gukina uno mukino maybe ashobora kuzoja muri coaching uno munsi rero ngabo vyovyo akaba abirangije murabona kuri ayo masaramu ubona ko yakuye n'ibintu hajya ca yunama araja hasi gafukama ikindi no majambo yo koko yaravuze murabibona hajya kuri rya saramu John Cena murabibona koko
bisa nkaho nubwo yarangije atameze novuga ngo muri we hari ibintu bigoye guheba atavyishimiye ariko mugabo avec imyaka peut-être no gutsindwa no mafana koko ko bari bamunezerewe gose mugoro nawe atari yishimye oya igihe cyose uri kurava mu kintu nkora ndabira nko kubakinya umupira w'amaguru iyo bahejije amakariyeri yabo canke bavuye mu migi uribuka Lionel Messi arira uribuka abakinyi batandukanye canke uribuka igihe Luka Modric ahejeje kuva muri Real canke Toni Kroos ahejeje ivy'umupira w'amaguru urabona ko ntaba byishimiye cyane aho gati none ibihe namaze koko birangiriye ngaha uzovyishimiye sha sinzi reka badushiremo n'amajwi kuko hari n'isanamu koko ariko aravuga ati koko ubu ni umwanya wa nyuma jewe nka John Cena I officially announce my retirement from the WWE. I officially announce my retirement from the WWE. ariko urumviriza mu majambo yari karashikiriza urumva ko nawe ko karabishikiriza aho public nkuko nyene bisanzwe mugabo ibiva mu mutima hajya haba hari kigumbagumba canke novuga ngo sentiment itabikorohereza cyane iyo uri kurashikiriza ko uvuye mu bintu kanaka ni John Cena rero arangije urujya kugicuma wewe icuma oya uginja gusa iyo turiko turavuga uko nuko bamwe babikunda gukoresha nk'imvugo mugabo bashaka kwerekana ko baja hano vuga ngo mu bikogwa byo kwinonora imitsi ariko bagakoresha ivyuma bitandukanye haba ivyo guterura ivyo gukwega n'ibindi bitandukanye yego ni John Cena rero kubgawe uri kuraba muri bajya bakinyi bo no kunegana canke guturana hasi bakina ajya mikino nk'iya John Cena abandi woba ukunda cyane uretse John Cena ni bandi bo odo jewe wanashima ino mikino nene natangwe uko natangwe ukina kickboxing nabitanguye mugabo hari ukuntu nabonye navuye hari ukuntu navuye ndabivamwo kubera nabonye umengo ntanguye kugorana gose ngeze kure ku mabisi kuko urumva byace bisaba ko abantu bose binjira ari uko ndangije so John Cena rero arangije ivyiwe novuga ngo bijanye no mukino afite imyaka 48 kuko yavutse 1977 yavutse 1973 kwezi kwa kane uno John Cena avukira muri West Newbury muri leta ya Massachusetts muri leta zumwe za Amerika akaba afise novuga ngo yabanye n'abagore batari baki yarabanye no witwa Shea Sheliades hari novuga ngo babanye gushika muri 2020 hama abana no witwa Elizabeth Hubado akaba nawe babanye novuga ngo gushika noko uwo bari kumwe ubu no bavanye muri 2022 yitwa uko mbwa imbere yaho yarabanye no Elizabeth bari bavanye muri 2012 ikindi abavyeyi biwe no witwa Carol Cena ndetse na John Cena akaba rero uno arangije afise ibiro 114 kilo ku myaka 48 ni ibintu bidashikira baki abantu benshi nakunda no kwipimisha ibiro oya je ndabikora kenshi buri kwezi yo guheze kugira ngo ndabati mbega muri uko kwezi no banagira urazi ibiro bino kumara ngina bipima urazi ibiro bino kumara ngina bipima oya ntabwo mbizi ibiro bino kumara ngina bipima mwana bakaduvanze n'akabanazeko ibiro bino kumara barapima uburebure bwawe bakaraba n'imyaka ufise bagaca bapima n'ibiro hari ukuntu reba cyaza bipima bagaca n'ibiro ufise no ya formule ndumva we